tugatora atakwisha atakubundabunda kandi tugenda twemye n'ugushaka kwinshi kubera ko iyi demokarasi yaducengetereyemo. Abajenama ku mitumba bafise akamaro gakomeye cyane kuko ni nabo bavugizi ba mbere, baserukizi ba mbere babene gihugu ku mutumba. Nkuko mubizi abanyamutumba bose ntibogenda kuvugira rimwe mu nzego zibaserukira. Bahisemo rero ko muri demokarasi niko bigenda, bitorera abazobaserukira ku mutumba. Uno musi twebwe rero nka bamwe mu babene gihugu bari hano twaje kandi turahejeje kubitunganya. Murabona ko duhejeje na twebwe gutora abaduserukira mu bene gihugu, turimwo banyamutumba, turimwo. Aha rero ni ikimenyetso koko cy'uko umuntu yihitiramwo. Nta muntu yambwiye ngo tora ubu, umuntu arihitiramwo abo yifuza abona ushaka kumurongora. Ikimenyetso gikuru muri ibi ni uko aya n'amatora yo ku ntango mu bintu bijanye na demokarasi muri kino gihugu cy'u Burundi. Aya n'amatora y'intango ku mutumba, kandi murabizi ko no mu mategeko niko bivugwa. Amategeko y'u Burundi, amategeko ajanye n'amatora. Rero ubutegetsi bw'igihugu, ubutegetsi buhera ku mitumba, niho buhagaze. Aha nico cicaro, ibindi byose bigenda biduga, ariko byose byaturutse aha kwitsitso, aha ku mutumba. Twebwe rero nk'abanyamutumba turerekanye ikimenyetso cy'uko demokarasi yatsimbataye mu gihugu, ko abantu baza kwitorera ababaserukira ku nzego zose. Duhera hano ku mutumba atankomanzi, tugatora mu mwidegemvyo, tugatora atakwisha atakubundabunda kandi tugenda twemye n'ugushaka kwinshi kubera ko iyi demokarasi yaducengetereyemo, turayiyumvamo ahantu hose. Rero ikimenyetso cy'ahantu hose biriko bira muri kino gihugu nicerekana ko abarundi tumaze kumenya demokarasi ari cyo, kandi ko abene gihugu hariya nyene ku mutumzo ari bo soko ry'ububasha, soko ry'ubutegetsi bwose mu gihugu.